Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mudukurikirana muhereye. Mwese mudukurikirana muherereye mu makungu ya kure, abari hirya no hino muri Amerika, muri Canada, abari muri Ubufaransa, Ubudagi, Ubwongereza, Ububirigi, muri Australia, mu bihugu nka Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, Tanzania, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone. Amakuru tubazaniye muri kano kanya rero turababwira ko mu mutekano abarundi bagiye batandukanye na komisiyo zimwe zo mu bisata bitandukanye, abaharanira agateka kazina muntu ngaha mu gihugu c'u Burundi n'abandi barasaba ko amakampi ya gisirikari c'u Burundi aho yubatse yokimurwa canke akimurirwa ahandi kugira ngo ave mu banyagihugu, cane ko ngo aho yubatse ngo biboneka ko ashobora guteza ivyago n'ingorane umwanya ku mwanya, navyo muraza kuvyumviriza muri aya makuru abariko barasaba ko amakambi ya gisirikari yokimurwa. Nayo turaza kubabwira ko kandi abarundi bakomeje guhohoterwa, abarundi 30 nibo bamaze kumenyekana ko babohewe mu gisagara ca Lubumbashi ngaho muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Biravugwa ko rero kuri kino gihe ata murundi arekuriwe guhonyoza akarenge ngaho muri ico gisagara ca Lubumbashi. Ukigerayo baca bagupfunga, baca bakuboha batahuye ko uri umurundi. Ni bande boba bari barahejeje guhagarikwa canke gufatwa? Muraza kuvyumviriza. Naho saho muri Kongo gusa abarundi bakomeza kugenda batotezwa, kuko mu gihugu kibanyi ca Tanzania abarundi bahungiye mu kambi ya Nduta baraye bagabwe ko igitero simusiga. Ico gitero biboneka ko cari ic'abasirikari ba Tanzania bari kumwe n'abo bita abanamugambo. Abanamugambo rero bakaba ari bamwe mu begereye umugambwe uri ku butegetsi, umugambwe wa CCM, Chama cha Mapinduzi, ari nawo umukuru w'igihugu atwaye muri kino gihe akomokamo. Ni nyuma yaho bari bagiye bagabwa ko ibitero n'abapolisi kumwe n'abasongosungu n'abandi bagiye batandukanye n'abafanya fujo wone, bose bagiye bagaba ibitero kuri bano banyagihugu b'abarundi bahungiye muri Kongo, aho babategeka gutaha ku nguvu. Ni mu gihe ku munsi muri iyi ndwi dutanguye, ku munsi wa mbere bagiye gupokera, bagishikayo igipolisi kiraza kibarasukamo ivyuka bijyana mu maso kugira ngo babategeka ko ngo uwugomba gupokera ari uwufise agakarita ko kerekana ko yiyandikishije ko azohunguka, azotaha mu gihugu c'u Burundi. Nayo ngo utagafise uwo ntiyapokeye. N'ingorane zikomeye cane. Mu kanya nido ry'aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, urafyonda sabone hama ucuja ngaho iburyo ufyonde no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Nk'uko nari mpejeje kubibabwira rero, reka aya makuru yacu tuyatangurire ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ahari ikiza kitari camenyekana kibandanya kugenda gifata benshi. Abantu 52 nibo bahejeje kumenyekana ko boba baratowe canke boba baragaragaje ibimenyetso vy'iyo ngwara itaramenyekana. Iyo ndwara rero ikaba ivugwa ko ngo uwo yafashe agira ibimenyetso vya mbere vy'ibanze canke
biboneka ni ukumeneka umutwe, ikindi kandi ni ukugira ubushuhe bwinshi mu mubiri, ubushuhe buraduga, ikindi ni ugutuma umwanda mukuru uvanze n'amaraso nk'uko biriko biragenda bivugwa, bakaba mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu Redwine Baradahana yasavye abarundi ko wogaragara ko ivyo bimenyetso tumaze kubabwira yokwihutira kuja kwa muganga. Ugishika kwa muganga kandi naho rero igiteye amakenga nuko ngo ibimenyetso vy'iyo ngwara babona ko usibye kuvura ibimenyetso vy'iyo ngwara ngo ntago bazi ingwara iyo ariyo, kuko ngo barapima ntibayibone, ntibamenye ubwoko bw'iyo virusi canke umugera woba washitse mu muntu. Bakaba rero igishoboka kugira ngo utanduza abandi ucumva ufise bene ivyo bimenyetso, nyaruka vuba vuba, nyaruka bwangu ushike kwa muganga kugira ngo babashe kugukurikirana bikiri hagufi. Amakuru dufise rero nuko hamaze gupfa abantu barenga 8 bishwe n'iyo ngwara, bikaba bivugwa ko ariyo yabahitanye kandi ko kwivura bigoye, naho abo 52 aribo bamaze kwitorwa, abo bose nabo mu Bujumbura, nta handi hantu yari yogaragara. Bagasabwa ko rero ishobora kugenda irarandagatana, aho yoshika bobimenyesha hakiri kare kandi bakabimenyesha bashika kwa muganga kugira ngo bafashwe gukira. Nayo twababwiye ko abarundi barenga 30 twamenyesheje ko aribo bamaze guhagarikwa ngaho mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abo barundi bahagarikiwe mu gisagara ca Lubumbashi. Lubumbashi ni imwe mu ntara zikomeye cane, zifise ubutunzi, zifise ubutunzi kama, zifise ubutare resuso reminere zigiye zitandukanye ngaho muri ico gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abarundi rero bashikayo mu buzi bugiye butandukanye, ubudandaji, kwimba n'ibindi bugiye bitandukanye muri ico gihugu umuntu ashobora kurondererayo ubuzima akiyungunganya. Abarundi 30 nibo bahagaritswe. Barasaba rero ko igihugu c'Uburundi covugana na leta ya Kongo bagaca babarekura bakidegemvya, canke boba batabashaka ku butaka bw'ico gihugu bakabarungika ngaha mu gihugu c'Uburundi. Barasaba umuhagaririzi canke umuserukizi w'Uburundi muri ico gihugu ca Kongo, na cane cane ko Kongo ivuga ko ngo abarundi ari abagenzi, arico gihugu kibafasha no mu ngwano ziri kubera mu buseruko bw'ico gihugu. Ibindi bihugu vya SADC vyariyo baratashe, ariko Uburundi bwararekeyeyo ingabo zabo kugira ngo babandanye bafasha ico gihugu. Bakaba basaba rero ko umuserukizi w'Uburundi yovugana n'igihugu ca Kongo, ababijejwe, abo barundi barenga 30 bahagaritswe muri ico gisagara bagafungurwa bakarekugwa, vyoba ngombwa bagataha hano iwacu mu Burundi, canke se barabidegemvya bakemererwa gukorera ku butaka bw'ico gihugu ca Kongo. Nayo twari twababwiye ko impunzi ziri muri Tanzania zibandanya guhohoterwa, zirabandanya kugirirwa nabi cane, kandi bigizwe n'abategetsi batandukanye bo muri ico gihugu. Bavuga ko bashigikiye leta y'Uburundi, ko mu Burundi ata bibazo abo barundi bagomba guhunga. Nyamara ibintu biragoye cane ngaha mu gihugu c'Uburundi, umwanya n'umwanya buri wese aba yumva canke yiyumvira kino gihugu iyo kivamo, kireka abagabo b'ibicocoro bavuga ko bafashe nyine abo bo mu mugambwe wa CNDD FDD, abo hejuru nabwo kuko abo hasi biraboneka ko nabo bashavuye. Muri kano kanya tubaye duhagarikiye amakuru yacu ngaha, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke se ukaba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone.
hama uraca uja ngaho iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye, naho ubutaha.